Amahoro y'Imana abane namwe mwese bakunze bandiho gospel. Imana ihabwa icubahiro cyane. Ndabaramukije gose n'umunezero udasanzwe kuri uno mwanya. Ndi Pasteur Olivier DUSABE asanzwe ari mu ishengero rya Repentance ryo ku Musaga. Ndanezerewe cyane ko Imana impaye guhura nawe muri intango y'umwaka bica kuri television, kandi by'ukuri niteka ridasanzwe kuba ugize amahirwe kuba mu bambere bakurikirana iyi televiziyo, kuko yateguye ibintu bidasanzwe kuri wewe muri uyu mwaka. Hari ibintu bikomeye, ijambo ry'Imana inazi zitandukanye zocana kuri televiziyo, kuba ugize amahirwe, ugize ubuntu, ugiriwe ubuntu, Imana ikugiriye neza. Rero witegure kwakira ibintu bidasanzwe, witegure kwakira ibintu bihembura ubuzima bwawe, witegure kwakira ibintu bibohora umutima wawe, bibohora umubiri wawe, bibohora ingingo za mu buryo bwose. Bizoca hano mu biganiro bitandukanye. Rero Imana igumugisha, kandi by'ukuri ndanagutumirira nimba uri mushasha kuri no televiziyo kwiyabonesha ukafyonda kuri sabone, kugira ngo igihe cyose abagiye ko ijambo ry'Imana ushobore gufashwa, ushobore kubona message, kuko wateguriwe ibintu bikomeye. Reka rero mbere ko dusoma ijambo ry'Imana tuza gusangira umwanya utari munini, tubanze dusenge. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye ko utugiriye neza. Ndagushimiye ko umpaye guhura n'uyu muntu agiriwe amahirwe, agiriwe ubuntu budasanzwe kurikirana no jambo. Reka rigire ububasha bwo kumukiza no kumubohora mu izina rya Yesu Kristo, amen. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana igice cya 3, dusome duhereye ku murongo w'indwi. Aravuga ngo, icete candikiwe ishengero ry'i Philadelphia, wandikire umumarayika w'ishengero ry'i Philadelphia atuwera ukuri, ufise urufunguruzo rwa Dawidi, uwugurura ntihagire uwugara, kandi uwugara ntihagire uwugurura. Aravuga ibi ngo, ndazi ibikorwa vyawe, nshize nashize imbere yawe urugi rwuguruye, nta ushobora kurwugara. Amen. Kashangezaho kubw'umwanya turi gusoma byinshi, nawe uraza gusoma, uza gusoma Mufise bibilia ugeze ku murongo wa 13, urasanga amakuru y'iri shengero ry'i Philadelphia. Bibilia iratubwira ko aya majambo ari Yohana yayanditse, umwe mu ntumwa 12 za Yesu. Umwe Yesu yari yaravuze ko akavuga ngo uyu nazopfa, bagira impari kubwo ayo majambo avuze kuri we, ariko arababwira ngo nimba mvuze ko azobaho atazopfa, ibyo batwaye iki? Ariko yaravuze ijambo rimwe rivuga ko atazopfa urupfu nk'ubwo abandi bazopfa, kuko izindi ntumwa zose baragerageje kuzica, ariko wewe birabananira kwapfa. Bamwica impfu zose, barakubita biranga, kugeza kuri etape ya nyuma bamujanye mu kizinga ca Patmo kugira ngo apfireyo. Ariko niyapfuye, Imana yaramwiyeretse, iramubwira, usome mu gice ca mbere, kuko Imana yamusanze ikamubwira ngo ico ubona ucandike, hanyuma ukirungikira amashengero 7 yo muri Aziya. Aya mashengero 7 yo muri Aziya yari ayahagarariye, yari umuyobozi ayahagarariye, ayakurikirana. Rero Imana iramwandikira, iramubwira, iramuhamagara, iramubwira ngo iryo jambo ibyo uza kumva ubyandike neza, ubirungikira ayo mashengero. Cyo ngomba kuvugana namwe niki, niri jambo Imana yabwiye Yohana kuri kicete canke iyi nyandiko yandikiye iri shengero ry'i Philadelphia. Iramubwira, iraribwira, ivuga ko mu mashengero 7 nicyo shengero Imana yavuze ko neza ryasanze, Imana yasanze rigagaze mu bwizigirwa. Rero intumbero y'ijambo cyangwa dusangira ni jambo Imana yashize ku mutima mu ntango z'uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Ugiriwe favor, ugiriwe ubuntu bwo kurikurikirana. Imana yarambwiye ngo ishize urugi rwuguruye imbere y'abantu bayo, ishizeho urugi rwuguruye ngo ata muntu n'umwe ashobora kugugara. Mu buzima bwawe birashoboka ko umwaka uheze 2025 wahuye n'amaobstacle menshi atandukanye, wahuye n'intambamyi nyinshi, wahuye n'impome zikomeye zatuma umenga ni wokomeza. Ariko umviriza nakubwire icyo Imana ivugana nawe muri uyu mwaka wa 2026. Iravuze ngo ibyo waciyemo byose yarabibonye, ariko noneho muri uyu mwaka ishizeho intango nsha, ishizeho
urufatiro rushasha ku buzima bwawe. Bibiliya ivuga ngo Imana ibwira iryo shengero irababwira ngo ko witondeye. Umurongo wo munani uravuga ngo ndazi ibikorwa vyawe, nashize imbere yawe urugi rwuguruye naho ushobora kurwugara, yuko ufise ubushobozi buke, witondeye ijambo ryanje. Ko witondeye ijambo ryanje, Imana iravuga kuri iryo shengero ko ryitondeye ivyagezwe vyayo, ko ryitondeye amabwirizwa yayo, ko ryagendeye mu kugoroka no mu gutungana. Imana nayo iriha isezerano, yaribwira ngo nanje nzogenda ndugurura, nta muntu azoshobora kukugarira ngo abishobore. Birashoboka ko abantu bashobora guhaguruka kugira ngo bugare inzira zawe, bugare imigambi yawe, bugare proje zawe, bugare ibikorwa vyawe, ariko nagenda kubwire Uhoraho niwe afise ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Ijambo ry'Imana ravuga ngo Uhoraho abirema, Uhoraho abikora. Haleluya! Imana niyo ibirema, Imana niyo ibikora, Imana niyo ifise umugambi ku buzima bwawe. Isi irashobora kugerageza kugira ngo igukure muri gahunda y'Imana, ariko ntabwo bobishobora. Ntabwo bobishobora. Imana niyo ituma umuntu abaho, kandi ni nayo ituma umuntu apfa. Hari igihe umuntu ashobora kuza akagutera ubwoba, akakubwira ngo jewe ngo mfise ubushobozi bwo kukwica. Never, ntibishoboka. Nta muntu afise ubushobozi bwo kukwica kireka Imana yagutanze. Kavuga ngo igihe cawe kirageze. Abantu bashobora gufuruguta bakagerageza uko bashoboye kose, ariko uri mu biganza by'Imana ararinzwe, uri mu maboko y'Imana arakingiwe. Haleluya! Imana yemeye kugushiriraho urugi rwuguruye. Icambere ukwiye kumenya, kuba wagize amahirwe kinja muri no televiziyo ukayikurikirana, Imana yamaze kukugurura. Kuko iyo tugurura video ngo wumvirize iri jambo, ntabwo byari gushika muri ko birivuga ngo kwizera kuva kukumva. Ngo bo kwizera gutata wababwiye. Nimba ugize amahirwe yo kumvira ijambo, nuko Imana kugira ubuntu bwo kukugururira. Nimba ugize amahirwe yo gukurira no televiziyo, ubwo nagenda gusaba, nimba ufise inshuti yawe, ufise umugenzi ukunda cyane, wa wundi wo ku mutima, murungikire no jambo, murungikiriye link akurikiranira ijambo. Ndizera ko Imana igiye kugurura abantu. Mu mwaka weze wahuye n'amadeni, wahuye obusake menshi, wahuye n'ibibazo bitandukanye, wahuye n'ibintu n'imiyaga myinshi, ariko urufatiro rw'Imana ruracyahagaze ku buzima bwawe. Biravuga ngo urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, kandi rwanditswe kuri iri jambo ngo Uhoraho araza biwe. Ndugu yangu, mwene data, nshuti yanje, Uhoraho araza biwe. Imana iri kumwe nawe, ntuhagarike umutima, nutinye. Ushobora kuba utanga uyu mwaka uhagaritse umutima, ukabona umenga ibintu vyabaye bikomeye mu mwaka weze, ariko uyu mwaka nagera kubwira ngo Imana yamaze kukugururira. Vyarangiye, Imana yamaze kukugururira. Bishoboka ko mu mwaka weze wivuje atandukanye ingwara urwaye bikanka gukira, ariko Imana yakugururiye urugi rwo gukira. Weshize urugi rwuguruye imbere yawe. Bishoboka ko wagerageje kurondera visa, ugende muri Amerika, ugende i Burayi, ugira runaka biranga, ariko noneho subira ugerageze, subira muri ambasade, subira ongere gusaba. Ubu Imana yamaze gukingura, Imana yamaze kugugururira, vyarangiye ugiye kwinjira. Haleluya! Ushobora kuba baraguhaye umuhango, ukaba wararindiriye umwaka ukarangira, ukabona ntabwo baguhamagara, ariko muri uyu mwaka baraguhamagara, barakugururira. Birashoboka ko wadepoje ahantu hatandukanye bikanka ko baguha akazi, ariko uyu mwaka Imana yamaze kugurura, akazi karaboneka. Ni bande Imana yugururiye kandi inzugi zari zugaye? Haleluya! Abantu basa nabugaye, abantu basa nabacinze. Ndavuga umugabo yitwa Petero. Usomye mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice ca 12, hatwereka ngo Herode agira imigabo yo kugirira nabi ubwoko bw'Imana, agira imigabo yo kwica intumwa. Ngo yica umugabo yitwa Yakobo, amuca izosi, ngo binezera abantu baranezererwa, bavuza impundu, baravuga ati yo ugize neza. Ngo afata Petero nawe ariyongeza kugira ngo azamwice iminsi mikuru irangiye. Ngo ariko amaze kumushira mu ibohero, abishengero bafata umwanya wo gusenga. Haleluya! Bafata umwanya wo gusenga, ngo baramusengera bakobeje, ngo mu gicugu mwijoro asinziriye.
marayika araza aramukoma aramubwira ngo byuka ikubire kumutamana unkurikire. Amaze kubyuka ngo yibaza ngo ari karota, yibaza ngo ari mu nzozi, ngo aramubwira ngo ikubire kumutamana wawe unkurikire. Kandi ngo yari hagati y'abasoda bamurinze, ariko ntibamenya ko marayika yaje kumusohora, yaje kumugurira urugi. Ngo bageze ku rugi ruriyugurura, ngo barasohoka. Basohotse bageze hanze, bageze ku irembo, marayika arakamangana ntiyasubira kumubona. Noneho amenya ko zitari indoto, amenya ko vyari ibintu bifadika. Imana igiye kugukorera ibintu ku buryo nawe uzokwibaza ibindimwo eske nukuri, eske nivyo, uzomenya ko ari byo wabyisanzemwo ubirimo. Ngo urugi rurabiyugururira barasohoka. Haleluya. Nawe ugiye gusohoka, ugiye kuva aho hantu, kuko Imana yamaze kugurura. Imana yamaze gushiraho urugi rwuguruye, Imana yamaze gushiraho urugi rwuguruye. Bibilia iravuga ngo ageze aho bene se bariko baramusengera bari adodoye, hagenda umukobwa wagiye kureba abona ni Petero. Araza aravuga ngo Petero namubonye. Bamubwiye ijambo ryanangaje, baravuga ati urasara, wewe urazi kibanza ari ubwo we ni wasaze. Ngo aravuga ati genda murabe. Bagiye kuraba basanga ni Petero, kuko Imana yari yuguruye. Nawe Imana yakugururiye. Birashoboka ko business yawe yanse muri uyu mwaka uheze, ariko muri uyu mwaka byakunze, bigiye kwemera, bigiye gucamwo, bigiye gukunda. Birashoboka ko wagerageje baragufyansa, abasore batandukanye byanka bipfa, mariage iranka, ariko regara kubwire uyu mwaka wa 2026 vyemeye, ugiye kubaka, bigiye gucamwo, kuko wumvise iri jambo ryo rigiye kukubohora, iri jambo ryo rigiye kugukiza. Birashoboka ko wagerageje kwiruka hirya no hino uronderera ku bagenzi batandukanye, ahubwo bagaca bugara, ariko umviza nakubwire biravuga ngo haravumwe uwiringiye umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu arahinduka, umwana w'umuntu arabesha, umwana w'umuntu n'umuntu nyene, ariko Imana ntabwibesha. Iyivuze irakora, yisezeranye irashitsa. Ibyo yagusezeraniye ije kubikora, ibyo yakubwiye ije kubishira mu bikorwa. Ndakugarantisa ko Imana ari iriko iravugana nawe. Urugi rwawe kumbure rwarugaho n'abagenzi. Hari igihe umuntu agira abagenzi babi, hari igihe umuntu agira inshuti mbi, inshuti zikakujana mu bitagira umumaro, inshuti zikakujana mu vyaha, bakakujana mu bubeshi, bakakujana mu busambanyi, bakakujana ku bapfumu. Ayo bakujanye muri ivyo baba bagiye kugara. Satani ntabwo afise ubushobozi bwo kugurura umuntu, ahubwo arugara. Hari igihe umuntu akubesha ngo tuje ku mupfumu runaka, hariya mu Ruziba, hariya mu Buyenzi, hariya mu Kamenge, hariya umupfumu runaka yo bishobora. Never, nta mupfumu yo bishobora, ariko bishoboye Imana. Niyo ifise ubushobozi bwo kugurura ubuzima bwawe. Iyi ndiyo gospel yabayeho ku bwawe, kugira ngo wugururirwe, kugira ngo Imana ikubohore, kugira ngo Imana iguhe ubugingo bushasha, kugira ngo Imana ihindure amateka yawe. Kuba wayikurikiranye mu kugira ngo Imana iguhindurire izina, iguhindurire direction y'ubuzima. Birashoboka ko wagenze hirya no hino ugendagenda ku bantu, ku nshuti n'abagenzi, ariko abo naco bakumariye, baguciye intege. Ariko izera Imana, wegera Imana, ibintu bigiye guhinduka. Rero Imana iguha umugisha. Ntabwo ari umwanya wo kuvuga byinshi, kandi ibyo kuvuga birahari, ariko nukugira ngo ndababwire, ndabateguze kwitegura. Turi mu kwa mbere, reka ndababwize ukuri. Usonye mu gitabo ca Esteri, haratwereka ko muri Esteri niho hatwereka ingene abarozi bapanga imigambi yo kwica abantu, kwica projet z'abantu, bakazipanga mu kwezi kwa mbere, bagapanga ibintu bizokuba ko mu kwezi kwa12, bakabipanga mu kwezi kwa mbere. Birashoboka ko ro premier z'uku kwezi kwa mbere turimo baraye ku bapfumu barogesha ubuzima bwa bakwica bakonona, ariko Imana ibikuyeho iguhaye intango nshasha. Urabirema akabikora, aguhaye intango nshasha. Rero Imana ikugirire neza, ugira umwanya, ugira iminsi yo kwiyegereza Imana, ugira umwanya wo gusenga, ugira umwanya wo gusoma Bibilia, ugira umwanya wo kwegera Uhoraho. Imana nizo ituma ibintu bigenda bicamwo. Akazi kawe kari karanse, wari warahombye, ibintu byawe byaragenze nabi, inyatsi yari yarinje mu buzima bwawe, ariko Uhoraho aruguruye
aruguruye, urahembwa amafaranga akayonga utazi yayongeye, kwibaza none kweki nje nkona nk'abandi, kweki ndonka amafaranga ariko ukwezi nagira kurashikara mu biganza gusa pi akaguruka. Uhora habirema, uhora abikora yahagurutse kuza guhindura ibintu, yagushiriye urugi rw'iterambere, urugi rwo gushika kure, urugi rwo kuroranirwa. Imana ikumezagirire, Imana ikumpera umugisha. Ngiye kugusengera, ndaguhamagarira kwiyegereza Imana cyane muri uyu mwaka. Fata ibihe byo gusenga, fata ibihe byo kurondera gutunganira Imana, ko twumvise ngo ko witondeye ijambo ryanje nanje nzokurinda, nanje nzokugira neza. Uzugendane n'Imana kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa12, ugendere mu kugoroka no mu gutungana. Ibintu bizocamwo, ibintu bizogenda neza, uzororanirwa, ingwara zizokira, ibimuga bizomuguruka, abarusha bazoruhuka. Kubera iki? Kugendana n'Imana niyo mahigwe y'ubuzima bwawe. Rero sinorangiza nashimiye abayobozi bino televiziyo baduhaye akanya kugira ngo ushobore gusangira ijambo ry'Imana. Imbere ko ndagusengera, ndabashimiye cyane kandi ndabasengera kugira ngo ibi bikorwa bakora bikomeze gushika kure. Ndagutumirira kubandanya gukurikirana ijambo ry'Imana rigiye kubandanya ricano muri kino kiganiro ubushobozi bw'ijambo. Ndabizi neza ko Imana izogukomeza, Imana izogushigikira, Imana izoguhindurira amateka. Muri Yesu hari ubushobozi bubohora, bukiza, bukura ku cavu ugashira hejuru. Rero Imana iguhezagire, Imana igumugisha. Ngiye kugusengera, namba afuri akoroheye ushobora gupfukama ukabwira Imana ngo Mana, nari narizigiye abantu, nari narizeye abantu ndananirwa, ariko uyu munsi mpaye wewe ubuzima bwanje kugira ngo ari wowe butegeka, kugira ngo ari wewe ubuganza. Mana, mu izina rya Yesu Kristo ndasengeye uyu muntu twabanye muri iki kiganiro, reka umugirire neza. Kumbure yaraboshwe no kuja ku bapfumu, yaraboshwe no kuja mu bintu bitandukanye, yaboshwe n'ibyaha byatumye inzugi zibloka, inzugi ziyugara, imfunguruzo ntaziyo ziherereye, ibintu byose byarugawe. Reka umwugururire, umucira inzira, umucira kanzu, umugirire neza muri byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana yo mu ijuru kandi bagirire neza. Uyu mwaka wari umwaka w'umugisha, ndabipfurije umwaka mushasha, umwaka w'iterambere, umwaka wo gukomera, umwaka wo gutera intambwe, umwaka wo kurenga aho byari byaranse kurenga. Imana ibagirire neza, Imana ibahezagire. Niyo TV irabipfurije umwaka mushasha mu bikorwa byanyu, mu byo mukora, mu maproje yanyu, mu nzira zanyu zose. Imana ibahezagire biciye muri Niyo TV, kandi Niyo TV irabakunda, yabategura ibintu byinshi byiza cyane muri uyu mwaka. Mwari kumwe na mwene so Pastor Olivier Dusabe. Amen.